Shalom shalom bakunzi ba Sanuk TV. Of course nkuko musanzwe mubimenyereye, iki ni kiganiro Gospel Image kuri microphone za Sanuk TV, muri kumwe na Turashoboye ushatse unyite Yehosha Fat. Behind kamera muri kumwe na wa musore nkunze kubabwira cyane ni So guys, murabizi ko dusanzwe tubazanira ingabire zitandukanye muri gospel yacu yo ngaha i Burundi. Uyu munsi ndabafitiye umutumire adasanzwe, munkundire ndamwakira. Karibu cyane kuri Sanuk TV. Murakoze cyane, ndashimiye ko mwanyumviye ko murakoze cyane. Okay, wiyumva gute? Ibyo navuga ariko ndabashimiye, umva nezerewe kubona ndi kumwe namwe. Murakoze cyane. Reka tugusabe ubwire ko widondora, sivyo? Abariko baradukurikirana ubidondore nk'umuririmbyi, sirivupe nk'umuririmbyi. Yego murakoze cyane. Ku mazina nitwa Sandra Dushime, nkaba ndi umuririmbyi. Mvuze umuririmbyi kuko benshi n'abaririmbyi, ariko je ndi umuririmbyi ahimbaza Imana no gukazira Imana. Urakoze cyane. Akantu gatonya twumve ko uri umuririmbyi utaduhenze, akantu gatonya umusegonda umwe gusa. Okay, murakoze. Wanna beautiful name is, wanna beautiful name is, the name of Jesus Christ my King. Wanna beautiful name is, nothing compare to this. Wanna beautiful name is, the name of Jesus. Murakoze cyane. Mbega ingabire bakunzi ba Sanuk TV. Intego yanje no kubazanira ingabire, ndabasabe namwe intego yanyu ibe kuyiteza imbere. Sandra, watangwe kuririmba ryari? Muri 2018. Muri 2018. Ni kihe kintu cagupushinze, caguteye kumva wokora ikikorwa c'Imana cyo kuririmba? Bon, reka niyere ko jewe ku ruhande rwanje sinari ko noshika hano shitse, ariko nibuka ninjiye muri eglise y'abakitwa ko naho ndi mu katolika. Umunsi umwe sengera aho hantu mbona hari umukobwa yari kararida muri bea yari kararirimba indirimbo guhimbaza komadasho. Hama ndashima ndibaza Mana, kubera iki ntoba nkurya. Ico nico catumye kinkwega cyane, nisanga ndi mwiyo ngabire. Kuvuga uwo muntu yarakwenspire? Yego cyane. Ariko tutarashika ngaho cyane. Mbega Sandra, woba wakijijwe ryari? Bo tena kijijwe 2019. Nakoze cyane. Ni kihe kintu ndashaka kubwira abakunzi ba Sanuk TV, ni kihe kintu catumye mu myaka yawe y'ubujene, ni kihe kintu catumye wumva wokizwa mu gihe tutwa abandi bajene baba bari mu bindi bintu bitandukanye? Ndakeneye utubwire ikintu cagukoze ko ukumva wokizwa. Bon, murakoze cyane. Je catumye nkizwa. Reka ngende mu bihe bya kera kwanza. Nkiri umwana naragenda mu Sunday school. Nkaririmba nyene nkabinezerwa, ariko mpuze gatoya naciye ngenda muri katolika. Mu nyuma rero 2018 naciye mbona katolika, kuko nagenda muri katolika wasanga bavuga ijambo ry'Imana nkaca nsinzira. Umva hari ikintu Imana yashaka mu gukizwa, kwakira umwami Yesu n'umukiza. Kuko ninjiye muri mu rushengero rw'abakiza mu baporoti, naca numva ukundi kuntu, naca niyumva kumwe ngo ndahandi hantu. Byaciye binyereka ko ari umuhamagaro w'Imana. Naciye mfata umwanzuro wo gukizwa. Okay, urakoze cyane. Mbega ni kihe kintu wasanzeho muri Yesu umaze gukizwa? Ikintu wasanzeyo uvuga ati iki kintu
wow kiri special sinari bigenda kibona ahandi muri ino si. Bo ibintu navuga ko ari ibintu nabonye ni byinshi cyane muri Yesu Kristo hari ibintu byinshi. Bo bwa mbere kwanza notumiye abajene baze kwanza kumva umudodo wo muri Yesu. Muri Yesu ni byinshi cyane ko nakubwiye. Hari umunezero, nasanze umunezero, nari mfise umunezero ntarakizwa, ariko naranezerwa bikaca bihera, ariko ubu ndanezerwa kuko wamana umunezero. Ego muri Bibiliya niho handitswe ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo kera nta bantu twari turimo. Bisigura ubu ni umunezero udashira. Uko novuga hari umunezero, hariho kwidegenza, amahoro ni byinshi muri Yesu. Okay, urakoze cyane. Hama ndakeneye kumenya ubuzima bwawe bwo kuririmba buhagaze gute, ubuzima bwawe bwo guhimbaza Imana? Murakoze cyane. Uko mbona jewe mbona ari sawa cyane. Simvuze ngo sawa cyane narashitse, ariko aho ngeze ndashima Imana kuko hariyo byinshi shaka. Ariko ndashima kubyo ariko ari ahandi nshaka kugera. Okay, mbega ni aho dupartage gatonya aho hantu wipfuza kugera abakunzi ba Sanok TV haba partage ni hehe hantu wipfuza gushika? Kuno mwanya sinumva ko nobishura. Nina sinumva icyo nobishura, ariko ari ahantu kana kashaka kugera. Ninabona ko ndi mu nzira tuzoyaga undi munsi. Mbega hari umugambi wo gufise wo kuvuga ati ndashobora gukora indirimbo zanje, ndashobora gukora ibiteramo byanje, izo vision hari zo gufise? Yego cyane ndazifise, ariko ni wa mwanya narategura kugira ndabibemwe. Ariko ninabibamwe, ninaronka umwanya ukwiye, niniha umwanya byose ndazi ko bizogenda neza. Indirimbo ndazi ko mfise nkeya, ariko hakenewe umwanya ko ndagikunda iki gikorwa, hakenewe umwanya yuko nokora n'ibindi. Okay, mbega ni kihe kintu usabye abakunzi ba Sanok TV, ni kihe kintu usaba abarundi muri rusangi eka n'abanyamahanga baza gukurikirana kino kiganiro? Icyambere kandi ndabashimiye ko mwanyumviyeko. Ikindi nobwira abarundi abajene nkanje nuko twoza kuri Yesu Kristo. Apana gukizwa zo gukizwa gusa, ugashika muri Yesu ukamenya hore yo mugakiza, ukamenya stati. Mvuze hore novuga irevye hari abantu bataba bafise ibikorwa bakora muri eglise. Yego, ariko tukagira stati. Mvuze stati bisigura tugende dans la société. Ni kujya ni gute bambona muri société, ni gute nifata gute imbere ya société. Donc ntaguciriye mu ijambo babe abantu bafise ubuzima bushingira intaha Imana. Yego cyane. Okay, nibagira ubwa mbere kwanza bagire identité mugakiza. Nibamenya identité yabo, abafise role mu gakiza bayikore neza. Hama nibagira role bace bamenya stati rero, ingene mwogenda n'abandi, ingene bakuzi hanze, ingene wogendana n'abagenzi bawe, mu mvugo yawe bakamenya kuri umukristo koko. Yego cyane. Okay, mbega hari umuririmbyi w'umurundi Sandra yoba yifuza ko babonana kubonana gusa bati jewe tubonanye tukayaga nawe umunota umwe noryoherwa cyane? Murakoze cyane. Ico kibazo jewe kuri jewe kandi rwanje nta muririmbyi ndiyumvira ko cyane ndifuza ko twohura.
Okay, basi urashobora kutubwira nk'umuririmbyi w'umurundi ukunda cyane, utubwire umukobwa umwe n'umuhungu umwe mu baririmbyi b'abarundi. Murakoze. Umukobwa nkunda cyane, sindamukunda nk'uko mumubona ko ari umukobwa, ariko nkunda ikiri muri wewe, ikiri muri we, nico nkunda cyane. Ndamukunda Saha, nibizi. Umuhungu nta n'umwe. Na Dudu P. Bakunzi ba Sanukti, si jewe. Okay, hama akandi kabazo gatonya, ndashaka kumenya mbega Sandra burya ashavuzwa niki? Ikibazo vyuma kiragoye kwishura, kiragoye kwishura kabisa. Tuvuge ko atigera ashavura. Ntigera ashavura n'umuswari. Nuko nakivuze gushavura, sinumva ko navuze muri Yesu ko hari byose. Sinumva ko ushavura, mbese nshavura. Sinshavura kuko uri muri Yesu, sinumva cyo gushavuza. Okay, hama turangiza. Ntiwatubwira aho usengera? Murakoze cyane. Sengera mu Gatunguru. Ishengero ryitwa The Way of Life. Cyangwa mu Kirundi inzira y'ubugingo. Niho nkorera, niho sengera. Imana irabizagira. Okay, hama mbega hari ikibazo woba wumva tutigeze tukubaza? Byose twari kubajije. Yego. Mbaza nanje ikibazo kimwe. Sindabaza amazina, sinzi ko munyibwira, sindabaza. Nababonye gusa musanga iyo ndi, sinzi rero amazina yabo. Okay, je nitwa Irarenze nkuko nabivuze. Cyangwa ushatse unyite Yoshafati. Kuri kamera turi kumwe n'umusore mwiza cyane Theo. Ariko tugusabe mu kurangiza akandi kantu gatonya sirivu, kubera ko ufise ingabire nini. Ndashaka ko abakunzi ba Sanuk TV nabivuze ngo devoir yanje no kubazanira ingabire, namwe devoir yaje fata iyo ngabire muyishigikire. Akandi kantu gato turangiza udusezera. Ndaje ndi hano kubw'icyo wampamagariye, neza ugutwi ngunganirire, ngenza uko ushaka, byose ndabisize inyuma, kubw'ubugombe bwawe ku buzima bwanje. Makugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Makugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Urakoze cyane. Wow, urakoze cyane. Imana ihezagire abantu nk'aba bafise ingabire. S'il vous plaît guys, muriko muradukurikirana, ukaba utarakora subscribe kuri channel ya Sanuk TV, nico gihe nako kanya, kuko ntahandi hantu uzosanga ingabire za gospel nk'izi atari muri Sanuk TV. Jewe tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira. Yari Irarenze, ushatse unyite Yoshafati. Iyi yari Sanuk TV.